Turabaramukije bakunzi b'insamirizi mbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro tubaha ikaze mu kiganiro cacu arico gwanyu sico waremewe. Mu kiganiro c'uno munsi tuja kubayagira ku bijanye no gutandukanya imvyaro. Mbega hoba hari uburyo bwo gutandukanya imvyaro bungana gute? Mbega ubwo buryo hari akamaro bwoba bufitiye ababujako? Mbega kudatandukanya imvyaro hari ingaruka mbi bitera ku magara y'abantu, ku magara y'abavyeyi n'ibibondo, eka no kw'iterambere ry'ingo. Ivyo ni bimwe mu vyo tugiye kuyagira hamwe muri kino kiganiro, ico naco mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe Theobald Harerimana musangwa ikaze. Muri kino kiganiro c'uno munsi twinjira mu idonido ryaco tugiye kubashikiriza ikiganiro twagiranye nabo twasanze mu kigo ABUBF c'Ingozi, ikigo gisanzwe citaho ineza y'amagara y'abavyeyi n'ibibondo, aho twayaze nabo n'abandi mu bakorera muri ico kigo, eka mbere na bamwe mu bari bituye ico kigo. Uyu ni umwe mu bavyeyi bari baje gucandagisha ikibondo, aho yadusiguriye ku bijanye n'akamaro ko gutandukanya imvyaro. Nitwa Mukeshimana Janete, twaje gucandagisha umwana. Iyo utandukanije imvyaro, umwana agira amagara meza kandi n'umuvyeyi akagira amagara meza, usanga no mu rugo bimeze neza. Hama iyo uvyaye benshi naho bigenda gute? Iyo uvyaye benshi hari ibintu bishobora kononekara ku mwana, ko umwana iyo umukurikije hataragera usanga agira amagara mabi, kamara gwaragurika, nawe uri nyina w'umwana kagumana umutima uhagaze, ukuntu bishobora kugenda wa mwana agwaye, umwe ukamuheka mu mugongo, uwundi ku bitugu, ugasanga rero biragoranye, kandi no mu rugo ugasanga biriko birononekara cane, n'ubutunzi bw'urugo ntibugenda neza, burononekara. Yego nyene hari ibintu vyinshi bica bisubira inyuma, nuko benshi bokwijukira umuntu wese aho yoba ari, tukumvira ukuntu baduhimiriza ukuntu twoshobora gutandukanya imvyaro kugira ngo abana bagire amagara meza, na twebwe abavyeyi tugire amagara meza. Inyuma yaho twarayaze n'umuganga umwe mu bakorera muri ico kigo ABUBF, aho yatuyagiye ku bijanye no gutandukanya imvyaro, uburyo bukoreshwa n'ikiringo bumara, aratubwira n'ingaruka mbi zo kudatandukanya imvyaro n'ibindi. Reka tumutega abiri. Je nitwa Miburo Claudine, nkaba ndi umuforoma akorera mu kigo ABUBF Ngozi. Tubasanze mu kigo ABUBF. Mbega ko batazi ikigo ABUBF muri rusangi ni ikigo gikora ibiki? Muri rusangi ABUBF ni ikigo citaho ineza y'ingo n'imiryango. Ngerageje kuvuga ibyo duhakorera, turakira abavyeyi bibungenze, turakira abana baje gukurikirana incanco, turakira abaje kutwitura ku bijanye no gutandukanya imvyaro, kuvyara ku rugero. Turafasha n'abagendana umugera wa sida, turafasha n'abaje abashaka gupimisha ibipimo bitandukanye kugira bamenye ingwara baba bagendana. Turakora na ecography, ku batari basanzwe babizi ecography ntibamenyereye ko tuyikora ngaha, turayikora. Turafasha, turakira n'abagwaye ingwara zo mu gihimba cirondoka, turabafasha tukabavura nabo nyene. Turakira n'abafashwe ku nguvu, turabafasha nabo nyene, n'abagize imibonano mpuzabitsina idakingiye nabo nyene turabakira tukabafasha. Yego. Turumva murakora, hari amaserivisi atandukanye atari make aho mugenda mufasha bene igihugu baza babitura, ariko tugomba gushimikira hanini ku bijanye no gutandukanya imvyaro. Barabituye, nimba ari abapfasoni, nimba ari abagabo bashaka kuja ku buryo, muraheza mugaca mubafasha gute bakibitura? Bakitwitura turabasigurira uburyo dusanzwe dukoresha, uburyo buhari
tukabasigurira n'ukuntu bukora, hama uwatwituye wenyene bivanye n'ukuntu twabimusiguriye gaca hitamwo ubwo yumva bumworohereza. Yego. aha bari kuba mama gusa canke n'abapapa bose barabitura? Bose baratwitura. Tugomba rero mutubwire nyezina ubwo buryo n'ubuhe bukora gute, bumara igihe kingana gute? Yego cyane murakoze. Uburyo dukoresha ngaha turakoresha uburyo bw'urushinge. Urushinge rumara amezi 3. Ubundi buryo dukoresha na kagegene kamara imyaka 5. Hariho ubundi buryo bw'akanyuzi bumara imyaka 12. Hariho n'ibinini akanini kamwe kamara amasaha 28, ariko kubera umuntu atocaguma agaruka ku munsi gutora ikinini cyo tumutekerera ibimara amezi 3. Hama hariho n'uburyo bw'udufuko, udukingirizo, ko twita udukingirizo. Ubwo nabwo turamuha bivanye na stock dufise kwingana, hama buheze akagaruka gutora ubundi. Ntituvuga ngo ubufuko ngo bumara ngo iki kirengo. Ubundi buryo dukoresha ngaha ni ubw'ikidede. Ikidede kiba kijanye n'ibintu byo guharura. Kaba ubundi buryo bwa nyuma dukoresha nubwo gufunga burundu ku mugabo canke ku mugore iyo bavyipfuza. Yego. Muri rusangi ku buryo bumwe nk'akanyuzi muraheza mukabigira gute, mubigenza gute, mudusigurire uburyo bumwe uko bigenda? Urushinge turarumutera, hama haciye amezi 3 tukaca tumuha randevu, tukayimwandikira, turamuha agakarte kanditse ko randevu, hama akazoca agaruka amezi 3 aheze tukaca tumutera urundi. Hama akagegene tugashira mu kuboko, tukamushyira mu kuboko kukubamfu. Hama sukuvuga ngo kamara ngo imyaka 5 waca kamaza mu imyaka 5. Hari igihe usanga nk'ubu yavuze ati je numva uko wabinsiguriye no hitamwo akagegene, ariko akavuga ati je nzokurikiza umwana amaze imyaka 3. Iyo myaka 5 itarahera arashobora kuza kugakurayo, sukuvuga ngo ni gihana bagiyeko. N'akanyuzi nako nyene nico kimenyene, ni imyaka 12 tugashira mu gitereko, ariko nisigihana bagiyeko uko yavyiyumviriye ashatse kugakurayo ashaza gukurayo. Yego. Akamaro ko kuja ku buryo nuko bibafasha gutandukanya imbyaro, kandi kamaro nuko bashobora guca bavyara abo bashoboye kurera. Baravuga ko ubwo buryo ngo bwaba bufise ingaruka mbi, hari nabo mbere ngo bwankira nyene no kugwara bakaca bagwara. Ivyo bari byo mwatamuje? Yego cyane murakoze kumva ico kibazo. Uburyo ntawo wovuga ngo nta ngaruka mbi ziriho, ariko ntiziza ku muntu wari we wese, biba byavanye n'ukuntu umubiri wavyakiriye. Kuko imibiri y'abantu ntiyakira ibintu kumwe. Ariko iyo bishitse izo ngaruka mbi zikabaho, turababwira yuko baca bagaruka tukabafasha tukabavura. Yego. Muri make muvuga ko biterwa n'umubiri w'umuntu, atari umubiri w'umuntu ahandi ho nta ngaruka mbi ubwo buryo bufise? Ni umubiri w'umuntu nyene uba wavyakiriye ukundi, kuko ninjye turazifungura bamwe bakagwara mu nda abandi ntagire icyo baba. Yego. Mu ijambo rimwe umva bahora bavuga ko kumbure ngo butera ingaruka mbi bo bikura mu mutwe, umva sivyo? Oya nibyo kuko umubiri wiwe wavyakiriye uko kundi, izo ngaruka zikaba ntitwe tuvuga ko atazihari. Gusa icyo tuba tubasaba nuko babonye izo ngaruka boca bagaruka kwa muganga tukabavura hakiri kare. Yego. Mbega abagabo bobo twavuze umengo hanini mwashimikiye ku bakenyezi, abagabo bobo baraja ku buryo nimba buhari n'ubuhe bigenda gute? N'abagabo nyene barakoresha uburyo. Muri buryo nadondaguye ubwa mbere harimo ubwo bakoresha, bashobora gukoresha
nk'udukingirizo bakaba baradukoresha hamwe no gupfunga burundu. Navuze ko gupfunga burundu ari bishoboka ku mukenyezi cyane ku mugabo. Yego. Turi mu kiganiro sico waremewe, ni ikiganiro tuvugamo ahanini bijanye n'ubugumba, tukavugamo ibibazo bihanze abakenyezi, bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Benshi rero baravuga ko ubu buryo ngo bushobora no gutera ngo ubugumba. Sinzi ivyo ko vyoba ari vyo, sinzi kari kume bitiranye ibintu, sinzi ko hari umuco mwotanga. Baravuga ngo ugiye ngo ku buryo ngo ahubwo ngusanga ngo wabaye ingumba. Ivyo vyoba ari vyo? Murakoze cyane. Byo bavuga yuko uburyo bwoba butera ubugumba, nibaza ko ari bihuha. Eka tuje tugira ko nimba hari icyo mubizi ko nibiki bishobora gutera nk'ubugumba. Nk'umugabo n'umugore barabanye biranze ko bavyara, nibiki haba habaye iki, nibiki bishobora gutuma haba kutavyara? Gerageje gusigura byo tuma habaho ubugumba ku mukenyezi canke ku mugabo nyene, byose birabaho. Hariho abagwara za ngwara navuga zo mu gihimba cirondoka ntibivuze canke bakivuza nabi. Mvuze kwivuza nabi nuko baba bubakanye ugaca usanga umwe aribonye ko ibimenyetso vy'iyo ngwara agaca aja kwivuza wenyene, hama bakamuvura arakira, mugabo si kuvuga n'urya bubakanye naho atigeze yibona ko ikimenyetso ngo nawe ngo ntagwaye. Oya, kubera ni ingwara yo mu gihimba cirondoka babonanye aramwanduza. Gusa hariho uwo haba hatanguye kwibonekeza ibimenyetso n'uwundi arafise iyo ngwara mugabo ibimenyetso ntibiribonekeza. Kuvuga rero uwo atanguye kubona ibimenyetso agiye kwivuza bakamuvura arakira, mugabo aciye asubira kugira imibonano mpuzabitsina n'uwo bubakanye aca asubira agaca mwanduza kandi bimwe yamwandukiza ubwa mbere. Umva izo ngwara zifatira mu bihuba by'irondoka zose zirandukira? Yego, zirandukira nyene bagize imibonano mpuzabitsina. Ni kuvuga iyo batazivuje neza canke ntibigera baja kwivuza zirashobora gutera ubugumba. Tukiri aho nyene kuri izo ndwara zifatira mu bihinga by'irondoka, mushobora kutubwira izari zo nimba muzizi? Ndashobora kuvuga nk'ibimenyetso by'izo ngwara. Ashobora nk'umukenyezi cyangwa umugabo arashobora kubona ibintu bica mu gihimba cirondoka vyera kandi binuka, canke akaza ariyagaza mu gihimba, canke akumva ububabare musi y'umukondo. Yego, tuvuze bijya bimenyetso vyazo bo baca bumva ko wumvise ibyo bimenyetso ucuja kwa muganga. Yego, tubandanye n'ibindi bituma haba ubugumba. Yego, narimejeje kuvuga ingwara zo mu gihimba cirondoka zifatira mu gihimba cirondoka zitavuwe neza canke bategeza baja kwivuza. Hari n'ikindi nko dufate nko ku mukenyezi yatwaye imbanya ativuza agacaja gushaka kuyikuramwo mu kinyegero. Navyo nyene birashobora gutera ubugumba kuko yagiye kuyikuriramo mu kinyegero, bicafu birashobora kuba bitavuyeyo byose mu gitereko kikononekara. Yego, navyo nyene birashobora gutera ubugumba. Canke kindi kintu gishobora gutera ubugumba, sinova ko ari gishobora kubitera, ashobora kuba yaremwe ariko yaremwe ari kibazo yaremanwe ku bihimba by'irondoka. Yego, kugira birinde ubwo bugumba bo kwivuza hakiri kare mu gihe babonye bijya bimenyetso navuze, kandi bakivuza bose nkuko babubakanye, hama bakirinda nk'abakobwa kuza gukuramo imbanyi mu kinyegero. Yego, twegereza mbere no ku musozo w'iki kiganiro, mwotubwira ingaruka mbi zo kudatandukanya imbyaro? Ni ukuvuga abubakanye baravyabana benshi
n'izihe ngaruka mbi zo kubyara abana benshi canke kumbure kudatandukanya imbyaro, hari ingaruka mbi ziheza zikibonekeza haba ku miryango eka mbere no ku gihugu? ingaruka mbi koko nyene ziribonekeza, kuko iyo bavyaye abana benshi badashobora kurera, bamwe baraja mw'ibarabara, hariho nabo kubera ari ku bwinshi bwabo babagora kufungurira neza kuko vyategereza kugenda bagaca bagwara za ngwara zo gufungura nabi. Yego, canke ntibashobore kubigisha, byose birashika. Ku iterambere ry'igihugu abana bamaze kuba benshi, ni benshi, n'igihugu nacyo nyene kirashikirwa. Umukenyezi mu rugo aguma avyara kenshi urumva n'amagara yiwe ntaba yifashe neza. Turavuga leta biravuza abana ku buntu batarakwiza imyaka 5, nabo nyene urumva ko leta nayo icishikirwa ku bwinshi bw'abantu, nabo baca baguma baragwaragurika kwanza, hama bakaguma baja kwivuza, urumva ko leta nayo yashikiriwe. Kwigisha abana nabo nyene amashure, gusanga mu ishure ni benshi, n'ikibazo cyo kubafungurira nacyo nyene ku ishure. Uyu narabonye ko na leta yarashikiriwe irafungurira abana ku mashure nyene, kubera abonye ko baheba n'amashure bivanye n'ukuntu muhira bitifashe neza, kuko yaraye ubusa no kuja kwishura ntibikunda. Yego, abavyeyi nyene nabo nyene urumva byabananiye guprena charge abana, arashobora no kubata akagenda akabatana nka nyina, akagenda ngo wagiye ngo kurondera, kumbe abaye bubahunge, usanga mama we bisigaye biramugora, abana bagaca baja mw'ibarabara bakabibisuma. Ego, nukuvuga bategereza kuvyara abana bashobora kurera, gukorera ibintu byose bakeneye. Ego, reka rero dusozerere ku kamo n'akahe kamumotera abene igihugu muri rusangi, abubakanye, ku bijanye no gutandukanya imbyaro, nimba hari akamaro mugira ico mubahamagariye nico kokorwa kugira ngo bavyare abo bashoboye kurera. Akamunotera muri rusangi abene igihugu bose nuko bokwijukira uburyo bwo gutandukanya imbyaro kugira bavyare abo bashobora kurera, na leta nayo nyene bayifashe. Kubavuga ko ubwo buryo nabwo butera ingaruka mbi, mwo bahumuriza abavuga ko uburyo butera ingaruka mbi, no bahumuriza ndababwira nti ugiye ku buryo ukabona izo ngaruka zirabaye, ukikanga ko hari ikintu cyoba kivuye kubwo buryo wafashe, usubirayo hakiri kare umubwire muganga yaguhaye ubwo buryo, tije byagenze kunuku agufashe akuvure hakiri kare. Yego, muri ico kigo nyene ABUBF twasanze bariko batanga inyigisho ku bavyeyi baje gucandagisha ibibondo. Muganga twayaze aratubwira izo nyigisho ico zivuga, eka n'izindi nyigisho bama batekereye abitura ico kigo. Nitwa Ndereyimana Ari, umuganga asanzwe akora ngaha mu kigo ABUBF. Tubasanze mu kigo ABUBF, mbere mwariko murigisha abene igihugu kumbure babituye, mbega abene igihugu mwariko muyaga na bari baje mu gisata iki? Ego, twariko turayaga n'abene igihugu baje mu gisata cyo gucandagisha abana. Mwariko murabigisha inyigisho, mbega mwariko mubigisha inyigisho izihe? Abene gihugu abamama bari baje gucandagisha abana, twariko tuganira ku bintu vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza, kungene boshobora kwifatira ingingo mu bintu vyerekeye gutandukanya imvyaro, ukungene boshobora kwifatira ingingo kugira ngo bashobore gukurikiza abana babo bamaze kwigira imbere. Kenshi tugira inyigisho mu gitondo ku bantu bose basanzwe baje kurondera ibisada bitandukanye mu kigo ABUBF, tukababwira inyigisho zirondoka rijanye n'amagara meza, muri make kuvyerekeye gutandukanya imvyaro. Abamama baza batwitura turabigisha ko umumama wese yoja ku buryo bwo gutandukanya imvyaro hakiri kare,
nkuko mwasanze ndiko ndabivuga hanini nivyo nayiko ndavuga bamama benshi usanga badatahura akamaro ko kuja ku buryo bwo gutandukanya imvyaro hakiri kare turababwira akamaro ko kuja gutandukanya imvyaro hakiri kare ariho bakivyara kubera yuko umumama arashobora gutwara imbanyi akayitwarira mu kiriri nkuko abasokuru n'abasokuruza babivuze rero nariko ndabigisha ndabereka yuko umukenyezi ashobora gutwara inda mu kiriri no kuvuga umukenyezi ashobora gutwara inda atarerera umwana ariyo mpamvu uwo wese yipfuza gufata ingingo gukurikiza umwana we hageze ashobora kwiyumvira kuja ku butandukanye imvyaro agiheza kuvyara yego mbega hajya umukenyezi ari mu bihe by'ubutinya nkaho arashobora gusaba imbaye ego bivana n'umukenyezi ni ikintu bita cycle mensuelle mu kirimi cy'igifaransa kiringo ciwe cyo kubona amaraso imisi kimara haraho umukenyezi ashobora gusama inda ari mu butinyanka kubera bivana niko ndiko ndabivuga bivana n'ikiringo ico n'imisi amara hariho ushobora kwamara imisi 28 hari umara imisi 26 hari umara imisi 32 kuvuga rero hari umukenyezi ashobora gutwara inda ari mu butinyanka bivanye n'imisi amara ego eka mutera kamo muri rusangi abariko baratwumviriza abubakanye kugira na cyane bijukire gutandukanya imvyaro nakaye kajambo mwababwiye ahanini notera kamo ngo nyinshi kuko gutandukanya imvyaro ntibiraba umukenyezi wenyene gutandukanya imvyaro biraba urugo biraba umukenyezi biraba umugabo kuko twese umugabo n'umugore twe tuba tugize urugo ni twe tuba dukeneye kugwitunganiriza notera kamo rero ingo zose ko zokwijukira irondoka rije n'amagara meza zikijukira kuja ku buryo bwo gutandukanya imvyaro hakiri kare kugira ngo tugerageze twikingire kuvyara abana tudashoboye kurera dushobore kwikingira zangwara nyinshi zifata iyo umukenyezi yavyaye anyarukije kuvuga yavyaye umwana hamagasha asubira twikingire yuko dukingira amagara y'umukenyezi kuko iyo umukenyezi yavyaye hanyuma agacanyarutse ataruhutse benshi birabaviramo gupfa benshi barashobora gupfa kuko baba bataruhutse neza cyane cyane nk'abakenyezi bavyara babakoze gitereko haraho kiba carushe ugasanga mu gihe asubiriye kuvyara yindi nda ca gitereko biragoranye mu ivyariro mukenyezi bigashika gapfa akava amaraso menshi bigashika gapfa cyangwa akagira n'izindi ngorane nino ngaha rero dusozereye ikiganiro cyacu twari twabateguriye sico waremewe tukaba twari ko tuyaga kubijanye no gutandukanya imvyaro mukaba mwumvise uburyo buhari bukoreshwa bwo gutandukanya imvyaro akamaro kabwo n'ikiringo mbere buheza bukamara mwumvise inyigisho zitangwa mu kigo ABUBF ku bavyeyi baje gucandagisha ibibondo izo nazo zikaba zijanye n'amagara nirondoka rijanye n'amagara meza kino kiganiro rero mukaba mwagiteguriwe n'insamirizi imbonesha kure buntu mukaba mwariko mugishikirizwa na Jewe Theobard Harerimana naho butaha